Amahoro iwacu, amahoro iwanyu. Ntibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru hagezweho mu gihugu c'u Burundi. Guhera ku munsi w'ejo wa kane, abahora badandariza impuzu munsi y'ikibanza c'isoko yahiye imbere y'inyubakwa Plaza, n'abahacururiza amavuta n'ibindi baraye birukanywe kugira ngo baje gukorera mu masoko. Munsi y'ikigo ca kaminuza y'u Burundi Campus Mutanga, amarestaurant yaho yaraye asambuwe. Ubu abanyeshure bakaba bariko baridoga kubera ko batazosubira kuronka aho bafungurira hafi kandi ku giciro gito. Isoko ya Kanyosha izokugururwa kw'itariki ya 5 Ntwarante uyu mwaka wa 2021. Kuri iyo mvo, isoko yakorera mu Gisyo muri zone Kanyosha izoca yugagwa kuva kw'igenekerezo rya 4 Ntwarante umwaka wa 2021. Ni ingingo yafashwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura ngo abakorera muri iyo soko ya Gisyo bazoca bimukira muri iyo soko ya Kanyosha. Ariko imyidogo ni myinshi ku ruhande rw'abacuruza muri iyo soko kubera ko batahawe igihe gikwiye co kwitegura. Igihugu c'u Burundi kiri mu bihugu vyasinye amasezerano yo kugabanya ibitera ihindagurika ry'ibihe, ariyo yitwa Accord de Paris. Akaba ari nayo mpamvu kuri uno musi wa 5 igenekerezo rya 19 Ruhuhuma, ubushikiranganji bujejwe ivy'ubudandaji n'amahinguriro bwateguye inama aho abakorera leta n'abikorera utwabo bari batumiwe kugira ngo bahanahane ivyiyumviro ku kibazo c'uko mu gihugu c'u Burundi hoba hagiye gutangura gukoreshwa imiduga ikorana n'umuyagankuba. Ngo nubwo biruko, impinga iracari ndende kugira ngo Uburundi butangure gukoresha iyo miduga, dutanguriye ku bukene bw'umuyagankuba butarakwira mu gihugu hose. Kubera ibihe bitoroshe turimwo kubera ikiza ca corona, ishirahamwe ryo gutumatumanako Lumitel Burundi yasohoye itangazo imenyesha ko ishaka korohereza abakoresha imbuga ngurukana bumenyi mu kubaha uburenganzira bwo kuronka inkuru nyinshi, guteranya n'ibiciro bishasha bijanye n'amabuke ya internet. Ikigo Hobert cashize hanze nimero umuntu yohamagara mu gihe ashaka gutanga amakuru kuriko aratanga igiturire canke yakira igiturire. Iyo nimero ikaba itariha, hakaba ari 500 canke ukandika ku rubuga rwa Hobert www.hobert.b. Ushaka guca kuri WhatsApp naho wo kwandika n'ubutumwa busanzwe kuri 77 510 975. Muri wa mugambi Hewe Burundi urambaye, Buramatari w'intara ya Bubanza yifadikanije n'abanyagihugu barateye ibiti vy'imigano ku nkengera z'uruzi Kidahwe muri zone Bubanza, komine Bubanza kuri uyu wa kane. Mu ntara ya Kayanza, isengero Katolika ya Paruwase rya Kabamba yaraye isambuwe n'imvura nyinshi ivanze n'umuyaga. Ariko Imana yarakinze, ntawakomeretse canke ngo hasige ubuzima.
Buramatari w'intara ya Rumonge Consolateur Nitunga yamenyesheje ko mu ntara ya Rumonge biteze gutanga inka za kijambere zingana 350, akaba yabishikirije nyuma yaho inka za kijambere 180 zatanzwe muri komine Muhuta zo korora. Zikaba zatanzwe n'ubushikiranganji bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije bubicishije mu mugambi PRDIGL. Mu ntara ya Makamba komine Kayogoro hari umudandaza yafatanywe imifuko 108 y'isima ya Buseko yari yanyegeje mu nzu yiwe. Ikaba yafatanywe kandi na plaque solaire 6 zinjiye mu gihugu zitarishe ikori. Uwo mudandaza yaciye acibwa kuzoriha ihadabu y'amafaranga angana n'ibihumbi 600 vy'amarundi. Tukiri muri iyo komine ya Kayogoro, ubwugamo bw'ikibuga ca zone Bigina bwaguruwe n'imvura ivanze n'umuyaga mwinshi yaguye ku muhingamo w'uyu munsi wa gatanu. Umuyobozi w'ishure ya Lycée Kayanza Juvenal Mbonihankuye yasavye abigisha kuzokoresha igifaransa no kuba hafi y'abanyeshure aho bari kugira ngo babafashe kuvuga igifaransa neza. Aho ni nyuma yuko hashizweho ingingo yuko ata munyeshure kuri iryo shure azosubira kuvuga ikirundi yari mu ishure canke ari mu biro vyo kuri iryo shure. Buramatari w'intara ya Bururi Koloneli Bandenzamaso Leonidas yasavye abarimyi borozi bo muri iyo ntara kwitegurira ingingo izotangura gushigwa mu ngiro kuva ku itariki 4 Gitugutu uyu mwaka turimwo. Ingingo ijanye nuko ibitungwa bitazosubira guturutswa. Rero mu kwitegura ngo botangura kurima ubwatsi ibitungwa bizorya kuva ico gihe. Iyo akaba ari mu ntumbero yo gushira mu ngiro itegeko ry'umukuru w'igihugu ribuza kuragira ku mitumba. Muri komine Ngozi hari abavyeyi basaba ko inzoga ziri mu bwoko bwa liqueur zobuzwa kudandazwa canke kunyobwa muri iyo komine, ngo kubera ko zonona ugwaruka bakanaheba n'amashuri bakaba ibiyerere. Dutandukire amakuru y'inkino, turabire hamwe uko inkino zihuza imigwi yo mu cicaro ca kabiri yagenze mu ndwi ya 10. Tel Aviv FC yahuye n'umugwi Jeune Athletic kuri stade Intwari. Iyo migwi yompi ikaba yaranganije kimwe ku kindi. Ngozi City yakinanye n'umugwi Le Croco kuri stade Ivyizigiro. Le Croco ikaba yatsinze 2-0 Ngozi City. Lelière FC yakinanye n'umugwi Flambeau de l'Est. Flambeau de l'Est ikaba yatsinze igitsindo 1-0 aho hari kuri stade Intwari. Delta Star yakinanye n'umugwi Lydia Ludic. Lydia Ludic itsinda 3-0 kuri stade Intwari. Moso Sugar FC yatsinze ibitsindo 3-1 umugwi New Oil FC kuri stade Sosumo. Buhumuza FC yatsinze ibitsindo 7-0 Agasaka Academy kuri stade Ruyigi. Garage FC yatsinze 2-1 umugwi Lumière Mwumba kuri stade Ingoma. Top Junior yatsinze ibitsindo 4-2 Makamba United. Imigwi y'icicaro ca kabiri nayo kuri uyu munsi genekerezo ya 19 Ruhuhuma hatanguye indwi ya 22 aho kuri stade Intwari umugwi Atletico FC wakinanye n'umugwi Vitaro FC.
aho umugwi Atletico Academy watsinze igitsindo kimwe Vitaro. Abakinyi Hakizimana Issa, Sengiyumva Rahim na Ciza Jean Paul ni abakinyi ba Flambeau du Centre baraye bahawe igihano cyo kutazokina urukino rwo kuri uyu wa Mungu igenekerezo ya 21 Ruhuhuma, aho umugwi Flambeau du Centre uzokina n'umugwi Bujumbura City. Ico gihano akaba gihawe n'igisata kijejwe indero mu ishirahamwe ry'umupira w'amaguru FFB ngo kubera ko bahanganye n'abahagarikizi igihe umugwi wabo wahura n'umugwi wa Musongati. Umukinyi Parfait Bizoza yahora akinira umugwi wa Alassane wo muri Norvège akaba yagiye gukinira mu gihugu c'Uburusiya n'umugwi wa FK UEFA. Iyo ikaba ari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'Uburundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no gusangiza bagenzi banyu. Murakoze.